tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo si n'abantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza ati uyu muzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunana. Ubwira uza aho nyene wumvise Imana. Aka gatatu, Mpwemu Yera ni ubwenge bw'Imana. Twese tuvuga ati Mpwemu Yera ni ubwenge bw'Imana. Somera muri Yesaya 11:2. Iyo bamuvuga bavuga ngo ni mpwemu y'ubwenge, the spirit of wisdom. Mpwemu uhoraho azoba kuri we. Ego. Impwemu y'ubwenge niyo gutahura, impwemu yo kuja inama. Tuvuga ati impwemu y'ubwenge. Twese twongeye tuvuga ati impwemu y'ubwenge no gutahura. Undi murongo, Abanyefeso 1:17. Abanyefeso 1:17. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, data wa twese w'ubwiza, ibahe umutima w'ubwenge no guhishurirwa mu kuyimenya. Oh, haleluya. Ubwenge buri mu mice nk'itatu. Ndavuga ubwenge mu mice nk'itatu. Hari ubwenge bumwe twiga kenshi dukunda kwita ubumenyi. Twiga mu buryo ubu cyangwa ubundi. Ushobora kubyigira mu ishuri ugasanga urazi ibintu, canke ushobora kwigishwa n'ama experience, ivyo waciyemo bikateba bikakwigisha ukamenya inzira z'ingene bibikora. Ubwo ni ubwenge dushobora kwiga. Mugabo hari ubundi bwenge nabwo atari ubwigano, ubwenge Satani aha abantu. Burya abantu bose mubona bafite ubwenge, surtout ubwenge busunikira abantu mu kibi. Ntibavuga ngo ni ubwenge bahawe n'Imana. Hari ivyiyumviro biza mu bantu bitavuye ku Mana. Hariho ubuhinga buza mu bantu budatanzwe n'Imana. Hariho uburyo ibintu bikogwa bizamuka mu bantu bizamuweho na Satani cyangwa n'abadayimoni. Just umuntu akamuzamwa ivyiyumviro kanaka, mbwa ivyo vyiyumviro mujemwo vy'ingene akora ibintu, akaba ari umwasi amusunikiye ivyo vyiyumviro. Hakamuzamwa inzira kanaka z'ingene bibikogwa, mbwa izo nzira akaba ari umwasi azimusunikiye. Hama yakora ibintu kanaka, ukamubona ko ivyo bintu ntari kabikora nkawe, si ubwenge bw'abantu, nawe nyine akavyivuga atari ubwenge bw'abantu, mbwa ntamenye isoko zavyo. Namenye ko ni n'abadayimoni bamuha ubwenge nk'ubwo, n'abadayimoni bamusunikira ivyiyumviro nk'ivyo. Akabaho ukuntu kanaka, agakora ukuntu kanaka, akamuzamukamo ibintu kanaka. Ukabona ingene akora ibintu, ukabona ko ari ibintu extraordinaire, mugabo ingene abimenya, ingene bimuzamwo, nawe nyene niwe bigisigurira. Ntiyavyiza ahantu na hamwe, ni juste abadayimoni bamusunikira ivyiyumviro kanaka. Akacabaho ukuntu, agakora ukuntu, akagenda ukuntu, agatereta abantu ukuntu, mugabo atari ubwenge bwavuye ku Mana, ari ubwenge bwavuye kwa dayimoni. Si ivyo yize, si n'ivyo Imana yamuhaye, mbwa n'ivyo Satani yamuhaye. Kandi igihe cyose umwasi atanga ubwenge nk'ubwo, nuko yadetruize societe, nuko yadetruize abantu kanaka. Hari abantu extraordinaire babaye hano ku isi, ingene babayeho, ubwenge bakoresheje, ukabona ko si ubwenge busanzwe, ni ubwenge budasanzwe. Mbwa ubwo bwenge atari ubwenge Imana yabahaye, ukabona ko ari ubwenge n'inzira bigishijwe n'umwasi. Bashobora kuba babizi bamwe, bashobora kuba babigize babizi, bakagira
bakagiranira alliance n'ubwami bw'umwijima babizi. Hariho n'abandi rero batabizi, just avyuka mu gatondo akumva ibivyimviro vy'ingene yokora ibintu, mbwa ivyo vyimviro bimujemwo bikaba ari ivyumviro hawe n'umwasi yagenda gukora ukabona ko inyuma y'ivyo vyimviro byose vy'intu agiye gukora birimo ikintu kimwe, kudetruiza ubuzima bw'abantu. Ni umwasi yabahaye vyimviro nk'ivyo. Mugabo hariho n'ubundi bwenge rero ngomba kuvuga, n'ubwenge buva mu ijuru. Ubwenge nka umwe Salomo yaje imbere y'Imana agasenga, hama Imana ikaje imubwira ati Salomo, kusavye ubwenge ngira ndaguha ubwenge, si n'ubwenge gusa n'icyubahiro, si n'icyubahiro gusa n'ubutunzi. Mugabo ubwo bwenge bantu Imana si ubwenge Salomo yakuye mu ma experience, eka si ubwenge yahawe na Satani, n'ubwenge bwavuye kuri throne y'Imana, Imana irabumuha. Kijya kintu cyafashe Salomo agatangura kubaho kujya, nijo bita impemu y'ubwenge. Alors hari murambaza ati noga pastor, muri no generation yacu, muri kino gihe cyacu nk'ishengero, iyo mwemu iracyabaho cyane. Birivuga kuri Yesu, kimwe mu bintu byari kuri Yesu birivuga impemu y'ubushobozi. Mugabo ikindi gikomeye cyari kuri Yesu yari impemu y'ubwenge. Twese tuvuga ati impemu y'ubwenge. Ubwenge niki? Ubwenge n'ubushobozi bugwa kumenya inzira, bugwa kumenya ingero ukora ibintu, bugwa kumenya abantu abariho atanarizo ugize, ukamenga juste uramenye. Mugabo ukubimenye gutyo ni mwemu yagwaye kubimenya. Mwamuvuze ati ibi bintu nabikuye, nawe ntuzantu wabikuye. Mugabo wabikuye harazwi, mwemu yera aguhaye ubwenge. Alors bari Imana, mwemu yera rero n'ubwenge bw'Imana. Igihe mwemu yera aza mu isi, ubwenge bw'Imana bwari buje mu isi. Myani majambo, mwemu yera ni wafise inzira zose z'Imana, ni wazingene data ari gukora ibintu muri situation kanaka. Nishiki tumani Imana ndagomba muburemereza mwemu yera muri no misi muri ishengero, ku buryo tumwapreciate tubona ibikorwa vyo mu buzima bwacu. Nubona ahantu hose ugeze uvuga ati Mana ndakeneye sagesse y'ingene nkora ibintu. Very simple. Mwami Imana ikwishuye ni mwemu yera akurongora ingene uza gukora ivyo bintu. Ukacha wumva ibintu byo gukora, ukacha wumva ibyo organize umuntu, ukacha wumva kontra osinya ni utosinya, mbwa ni mwemu yera ari karagusufra aguhereza ivyimviro akurongora mu rugo rugendo. Muri isi rero imikiri kingana nk'iconzi, biragoye ingene umuntu yotera imbere mwemu yera atari karamurongora muri ubuzima. Impossible. Isi irimwe ibintu bitandukanye je mbona, biragoye ingene umuntu yoba ubuzima yizi ati ejo ni heza, nuno munsi ni heza, nejo ni heza, atari mwemu yera afashe mu maboko ivyeke buzima bwiwe. Mugabo rero murundi ruhande ndizera ijana kwijana abantu Imana ko muri nose ushobora kubaho neza. Simvuze ko tubona ama challenge, wohura n'ama challenge ukamenya ino yakemura kwera mwemu yera muri wewe. Alors mwemu yera ari muri wewe, ubuzima buca bworoha gose. Ibintu abantu badafitiye inyishu suko zitahari, nuko uzifise atari umugenzi wabo. Ibintu abantu batazi ingene bikogwa, suko ingene bikogwa bitariho, bisanzwe bihari ingene bikogwa. Mbwa usanzwe azi ingene bikogwa, benshi baramwinyoye, si inshuti yabo, ntibazinanye, nafite ni bucuti. Alors kuri iki kintu rero nagomba uri kuramudugiriza ibiganza, uri kuramushimira mu cyumba cyawe, uri kuramuhimbaza mu rugendo mugendana nawe, umenye ati aha sinzogira ikiza nkena ahandi mu bwenge, sinzogira ubwenge nkena ko ari kumwe nanje. Basha reka ndabigire bisanzwe gose kugira mu vyumve. Cimbere y'umubwiye ati ndakeneye kumenya ivyo ngira. Iryo sengesho riroroshe abantu Imana. Ari murazi ni munezero wiwe gukora fonction yiwe. Numunezero wiwe gukora ibijanye nawe, hari ukuntu ameze, hari icyo yatangiye kwishengero. Numunezero wiwe akeneye gusa umuntu bajana urugendo, amukonsulta abo mugenzi wiwe ku munsi babana mwemu yera. Somera undi murongo. Sinzi ko nogira isengesho nk'iryo Paulo yagize igihe asengera
abanyefeso yabwiye ngo imana ibaho umutima w'ubwenge no guhishurirwa mu kuyimenya. Ibaho umutima w'ubwenge. Nanjye ngira isengesho rikomeye no munsi. Imana ibahe umutima w'ubwenge. Ibahe impwemu y'ubwenge. Imana iha umuntu wese muri twebwe impwemu y'ubwenge. Hari igihe ubona umuntu ingene ariko arahitamo wazo wo kubakana ukabona ko atabwenge burimo. Hari igihe ubona umuntu ingene yiyumvira ibijyanye n'urugo ukabona ko atabwenge burimo. Mugabo imwana y'umwami wacu Yesu Kristo ibaho umutima w'ubwenge. Muri ino si umunyabwenge asumba umunyenkomezi. Muri iyi si umuntu afite ubwenge buvuye ku Mana asumba umuntu afite inkomezi muri ino si. Asumba umuntu afite inkomezi. Somera Imigani 8 banza usomere ku murongo wa mbere. Mbega bwenge ntahamagaye no kumenya ntigushize hejuru ijwi ryako. Vuga ati bwenge arahamagaye. None mwumva ko bwenge ega bwenge si bintu. Bwenge n'umuntu. Bwenge aragize iki? Arahamagara afite bwenge arahamagaye. Mwani majambo burya bwenge mwogiranira ubucuti. Aguhamagaye ukwitaba hama akakubwira ukamusubiza. Kuko bwenge nimwiyumvire ngo nibiduse mu mutwe. Bwenge c'est une personne yitwa mpwemu yera. Twese tuvuga ati bwenge ni mpwemu yera. Umva rero avuze ngo bwenge arahamagaye. Niba ariko batwereka ubwenge ntabijya bintu by'amakaye waborose. Bwenge c'est une personne. Ngaba ariko bavuga bwenge n'umuntu ni mpwemu yera. Yo kwigisha ikintu, yo guhamagara kandi akaguhamagara ngo ati ngomba kubwira ikintu kanaka. Somera ku murongo aho nyene umare wawejeje. Yego. Somera ku murongo w'8. Banzo here kwa kana. Ati mwebwe mwabagabo mwahamagaye. Mwabagabo mwe mpamagaye, bagabo muri hano. Umviriza bwenge abahamagaye. Bwenge karahamagara abagabo muri hano. Kandi ijwi ryanje rihamagaye abana b'abantu. Mashakaraba. Ibaza ijwi rya bwenge guhamagara umwana w'umuntu. Mwibuke bwenge wari wo ni mpwemu yera ninde ni Imana. Bwenge arahamagara ati mwabagabo mwe mwamisore mwe ingo mwiga ubwenge ngo mwicare ku birenge vyanje mwiga ubwenge ingo ndababwira inzira zanje ingo ndababwira ingene nkora ibintu. Somera ku murongo 6. Mwumvirize kuko ngira mvuge ibikomeye. Ashatakabaye abagabo mwese mugire gutya ati matwi yanje umviriza kuko bwenge agira mvuge ibikomeye. Bwenge ateranuye akanwa ibikomeye babijya bivugwe. Bari man niba ndiko murumva ngaha niba ariko badekriva bwenge n'ibintu bariko badekriva bwenge nk'umuntu. Yaguhamagaye bwa mbere akubwira ati cara ku birenge vyanje ati nyumviriza rero ngira mvuge ibikomeye. Arafite ibikomeye ku buzima bwawe. Hari ibintu bikomeye cyane ku buzima bwawe utaramenya. Mgarika amagara ati bagabo nimuze ku birenge vyanje mwicare ndababwira ibikomeye. Katakabaya nubona ati basa none nkibi ibintu bipratika gute biroroshe. Biriva ngo wegera Imana kwiye kwizera kwiki. Ukijuje mu cyumba cyawe ndavuga ati Imana ndagushimiye kuri ngaha ukaca wicara ngaha ati burya ndi ngaha ku birenge byawe. Teach me. Nyigisha ibikomeye. Uje utora Bibiliya yawe wugurure hama ufata umwanya usenge la rero ngaha rero bantu Imana nganda babwira ibintu byo kugira kandi bigigwa muca mugira. Uvaje kandi ukavuga ati Imana ndiko ndasenga ugasenga apana gusenga nk'ikimashini. Fata kanyu uhore umviriza ibyo bwenge ariko aravuga. Reka mfate kuri kurasengera urugo rwawe canke umuryango wawe kuko mvuze urugo hari abatarufise. Reka mvuge umuryango. Urafashe kanyu urasenga usengera umuryango wawe. Apana gusenga gusa ubwira bwenge umviriza bwenge nawe byo ariko aravuga. Umvirize dusenga turasenga tugasenga tugacishemo tukahora tukumviriza ati pasa numviriza hehe
kwari umuntu avuga ati none okay pastor geneye ko ndavuga none umbwiye ngo mpore numvirize okay cyangwa nkumvirize ushaka ndakwishura humviriza umviriza hose umviriza mu mpemu yawe ubwa mbere mugabo n'amatwi ntuyafunge kuko Imana yacyavuga muri voix audible. Imana iracyahamagara abantu gutya ikababwira ibintu muri voix audible. Umviriza mu mpemu yawe, umviriza mu ndoto, umviriza ibintu zobigarukako, umviriza no mu masituation muza guhura, umviriza kumviriza rero ntibari kwavuga ngo ukoresha amatwi gusa, ushobora gukoresha ibintu byinshi. Hari n'umuntu ushobora guhura akagira comportement kanaka ikavamo message. Hashobora no kuba situation kanaka, iyo situation ikavamo ijwi ry'Imana. Hamoneka aranyumva? Rero ubwenge rikavuga ati icambere basore, mwavuze abasore n'inkumi mwese mwitabe. Ati basore mwese nimuze mwese muze kubirenge vya bwenge. Arafise message agomba kubabwira. Muri kino gihe arafise ibikomeye agomba kuvuga ku buzima bwanyu. Buri Imana murazi abantu muri no buzima bazoreyisisa n'abantu bateza amatwi bwenge ku mwanya ku mwanya. N'abantu badende na bwenge ku mwanya ku mwanya. N'abantu bwenge kumavuga bumviriza. Umuntu akomeye muri nosi n'umuntu apana z'amakuru y'iradio vrai. Apana umuntu aza amakuru ariko araca kumbuga ngurukana bumenyi, n'umuntu aza amakuru y'ijuru. N'umuntu azi ijuru iko riravuga mu mwanya kanaka ku buzima bwiwe. Ivyo bimenyera ku birenge vya bwenge. Twese tuvuga ati gusiguza Imana. Cyane ati gusiguza Imana. Dusubire cyane tuvuga ati gusiguza Imana. Bari Imana gusiguza Imana n'ivyarenganye. Kimwe mu mabanga y'abantu bo mwisezerano rya kera. Igihe bahuye n'ibintu badashoboye gutorera inyishu, baca bihuta kubera bo batari bafite access ku Mana directement, baca bagenda kumuvugishwa n'Imana, akamubwira ati muvugishwa n'Imana. Abasi bari haga imbere yacu. Mbega ubona ijya ntambara tuza kuyisinda cyangwa turaza gutsindwa muri ijya ntambara. Bari barindiye ko umuvugishwa n'Imana agira icavuze baca bagikora. Ababwiye ati genda nibasubira kuraba ingene bangana n'ubwishi bwabo, baca bavuga ati kwatubwiye ati genda ivyo kunesha bihagaze muri ijambo bwenga tubari. Twese tuvuga ati gusiguza Imana. Cyane ati gusiguza Imana. Chuti yanje business yawe utari kiragenda neza, apana kwihuta kugenda kwa pastor ngo sengera. No! Hari Imana ibishaka kuva muri yo business uje mu yindi. Kubera utoje imbere y'Imana ugati Mana, why ibi bintu biko biraba muri business yanyu? Nuko ndabivuze mu Cyongereza, reka ndabivuge mu Kirundi. Mana, ndagomba usigurire hariko habiki kuri urudandazwa rwanje. Imana atacyo yibagije, nakikubwira, atacikubwiye uzocugendera mu mwijima. Igihe cyose Imana yibagije irakubarira, gusa ishobora kukubwira mu buryo butandukanye. Mugabo wamaze kuyibaza, cuba amaso uteramire kumva ikiri kirakubarira. Amen. Twese tuvuga ati gusiguza Imana. Umvise umutima wawe ukunze umukobwa. Abasore ndabashikiri. Rega nitubeshanye urashobora kuraba umuntu ukavuga ati uyu muntu ndamukunze vrai. Abasore beshingira batumbere ngaha. Bashaka kumuraba ati kubera turirimbana kandi ndamuravye arasenga. Numva ndamukunda. Kandi vraiment yitwara neza. Ivyo nibihagije apana kujugenda ngo tubane. Uzokwiseka. Uracho kubwira Imana ati Mana ibigumba gumba vyanje biramukunda. Ati ndamuravye ibintu byose muri je bivuga ati bana n'uyu. Mugabo Mana ishaka ryawe riranguke. Urashaka ndamutware cyangwa se ndamutware. Nyumviriza rero bigeme n'abasore muri ngaha. Apana gusenga iyo sengesho ari munavayo. Kubera amajwi menshi yingena meze uwo mwigeme cyangwa umusore ni menshi cyane terema kubugijwe y'Imana biragoye ingene yo yumva muri uwo mwanya. Agahita gusenga iyo sengesho kajumva kakajwi ati ni mwiza yitwara neza ngo ashaka Imana irakonfirme. Imana irakonfirme. Oya amasengesho ngayo ku muntu wamaze gukunda gutyo
amara umwanya muremure. Urafata umwanya ugasubira ugasenga, ugasubira ugasenga kandi amavuga ati pasa nagira kijijwe akaba ari umwana mwiza, ibyo birakwiye. Urazi ko umuntu umwe yoba mwiza kuri umwe akaba mubi ku wundi, ngo karabasize. Atari we kuri wewe yoba ikibazo kuri wewe, kandi ku wundi yari kuba inyishu, yari kuba mwiza cyane. Mana ngomba kwa entrepreneur ibi bintu, apana kwirukanga kwa entrepreneur ibintu bwenge ataravuga. Jya kubirenge vya bwenge, bwira ati Mana amafaranga nganda yafise, ivyiyumviro ngibi ndabifise, umugambi nguyu ndawufise, ikibanza cyo kuyikorera mu ngiye ndakibona, mugabo numwanya wo kubikora cyangwa nibi byo gukora. Igaza muganje ati injiri bwina inshuti zamwe muyera nibihenda bakora ibintu vyo babariwe babwiwe. Ibaze ko Petero n'umuyivuga butumwa, kuvuga ubutumwa ivyo ni ibintu babanza kubaza Imana. Ibaze Petero agomba kuja kuvuga ubutumwa, igisagara kana cyamutumiye kuvuga ubutumwa, akajabwa ngo mpemu yari yambujije kujayo. Nagira kuvyo kuvuga ubutumwa, nagira ivyo wonye ni direct, si direct navyo. None nimba atari direct kuja kubwira abantu kwihana, kuja kubwira abantu kwa Yesu Kristo, ivyo si direct ku Mana. Sigisa meni majambo ni wopfa kwirukanga muri ico gisagara ngo ni kubera gusugiye mu bintu vyiza. Mpemu yakwiye kuba nza kuba yakonfirmye kw'ivyo bintu ari ivyo. Tuyase tuvuga ati gusiguza Imana nkamwe noronga abantu bagira inambuko ari uko mpemu yari yavuze, noba ngome ndo nk'ishengero itazokwigira rihagarikwa. Atura amakonfesiyo yose abaho, tanga imbuto zose zibaho, ibintu byose bishoboka. Ibyo bintu ugiye mu Imana atabyikuzimu uzohomba. C'est très important. Ni sanga midi so muhungu tuheze cyo dusenga tuzoba duhagaze. Tuvuga ati gusiguza Imana. Mwumvirize kuko ngira kugira usiguza Imana ubanze kwizera kwivuga kwera. Basha vuga ati Imana iravuga. Ndagusenga ni buterigera umva Imana n'umusirimu no kuri kw'Imana uyumve kwera ufumurota no musi. Uno musi ufumurota basa. Mwumvirize kuko ngira mvuga ibikomeye. Asatabaya. Guteranura iminwa kwanje kuvamwo ibibereye. Twese tuvuze guteranura umunwa kwiwe kuvamwo ibibereye. Ateranuye umunwa avuze ateranuye umunwa akavuga mu majambo yiwe havamwo ibibereye. Havuze havamwo ibibereye, havamwo vyo, havamwo ibikwiye, havamwo ibibereye. Haleluya. Nafsi mirongo nk'itatu twari gusoma, mugabo Yesu n'abataragaruka tuzoyisoma. Haguruka dushima Imana.